Ndongenda bahaye muri mwese canke mwaramutse bibanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikirana muherereye mu bihugu by'amakungu ya kure cane cane abadukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, ijya nino mu bihugu bigiye bitandukanye ku migabane itandukanye y'isi, abari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, abari mu ntara ya Bubanza, Rumonge, Kayanza, Ngozi, Kirundo, Cankuzo, Rumonge, abari mu Cibitoke, mwese muri mu Cankuzo, abari ngaho mu ntara ya Bururi, Mwaro, Karusi, abari Muramvya, abari mu ntara ya Gitega, Makamba, bari mu ntara ya Bujumbura, Rirare na Bujumbura Meri, Igitega ku mugwa mukuru wa politike, mwese mudukurikira muherereye ijya nino imihingo yose y'igihugu, ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone, hama uraca ujya ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru n'ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoje bigushikira aho uzoba uherereye hose. Amakuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye arayatangaje ko umuhari Rede Tabara ko iriko iratererwa intererano iriko irafashwa n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Yaraye yagirije igihugu kibanyi c'u Rwanda ko arico gifasha umuhari wa Rede Tabara kugaba ibitero ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ivyo biraboneka ko ari ububeshi bukomakomeye cyane umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaciye yagiriza umukuru w'igihugu c'u Rwanda, aho afatanije rero na Felix Antoine Tshisekedi umukuru w'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kubesha mu bubeshi bukomakomeye cyane abeshera igihugu c'u Rwanda ko arico coba giterera imihari y'abagwanyi igwanya ibihugu vyombi. Aratanguye kubesha ko abasirikari b'u Burundi bafatiwe mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bagafatwa n'abasirikari ba M23 ngo bo batari abarundi ahubwo ngo ari abagwanyi bavuye muri Rede Tabara bakaja kugwana n'ingabo z'igihugu c'u Burundi ndetse na FARDC ngo bakaba bagwanira inyeshamba za M23. Ivyo biraboneka ko ari ugwitwazo, ugwiyerurutso umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye abubeshi bukomakomeye cane habandanya kurungika ingabo mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ama abasirikari abana b'u Burundi bagaca bapfira muri Kongo, abandi bagafatirwayo. Ivyo biraboneka ko nuguhenda abarundi. Yatanguye kwitwaza igihugu c'u Rwanda kugira ngo ahende abarundi ko nta basirikari b'u Burundi bafatiwe muri Kongo, nta basirikari b'u Burundi bapfira mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu gihe abarundi baciye baboneka ku mavideo, abandi bakarungika amajwi, abandi bagata urugamba bakiruka bagahunga bakagaruka ngaha mu gihugu c'u Burundi bavuye muri izo ngwano zibera mu gihugu ca Kongo. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye yaraye ahenze isi yose, ahenda abarundi abene gihugu. Biribonekeza ko ari nko gushinyagurira abarundi baguye mu gihugu ca Kongo, abandi bakaba barafashwe bagigwa imbohe n'umuhari M23 ugwanira mu gihugu ca Kongo. Abo barundi bafashwe, abarundi batereranwe, abarundi bari abasirikari bagiye kugwanira igihugu bakaba baragizwe imbohe. Biraboneka ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ariko arahenda abarundi kandi anashinyagurira abarundi, kuko vyibonekeza ko ivyo Ndayishimiye yarayashikirije abeshera igihugu kibanyi c'u Rwanda ko ngo coba arico cateye intererano abagwanyi ba Rede Tabara, ngo bafise ibirindiro mu gihugu c'u Rwanda kandi ngo bakaba bafise n'ibiro bakoreramwo i Kigali. Ivyo nububeshi, nuguhenda isi, nuguhenda abarundi. Ivyo biraboneka ko mu gihe abagwanyi ba Rede Tabara bari bateye igihugu c'u Burundi mu umwaka waheze,
baraciye bagwanira ngaho mu kibira. Ingabo z'u Burundi zociye zibambutsa baca bisanga bari mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Igihugu kibanyi c'u Rwanda abasirikari babo baraciye bafata abo bagwanyi ba Red Tabara babatoje intoki ngaho mu kibira ca Nyungwe. Bahejeje kubatoza intoki baraciye babarungika mu gihugu c'u Burundi, babahaye Uburundi. Vyibonekeza ko ivyo umukuru w'igihugu Ndayishimiye ariko arahendamwo abarundi, kireka abatazi amakuru y'ukungene ibintu vyifashe. Haribazwa ukungene abo bagwanyi boba bafise ibirindiro ngaho mu gihugu kibanyi c'u Rwanda bagatera baturutse mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho bateye mu ntara ya Bubanza, batera mu ntara ya Bujumbura ku mutumba Vugizo muri zone na segiteri Gatumba muri komine Mutimbuzi. Ivyo bikaboneka ko abo basirikari ba Red Tabara bari bavuye mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umuhari Red Tabara waciye nawo uja ku rubuga rwawo, urubuga hwaniro, urubuga rwa X, uru ni urubuga rwahoze rwitwa Twitter. Baciye batangaza ko biyamirije ivy'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaciye ashikiriza ko uwo muhari ufise ibirindiro ngaho mu gihugu c'u Rwanda kandi ko utererwa intererano n'igihugu c'u Rwanda. Bavuze ko bo baba mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kandi birazwi ko ingabo z'igihugu FDNB zihora zizinduka zija kugwana n'abo basirikare ba Red Tabara mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bahora batera bavuye muri iyo Kongo. Bavuze ko ibirindiro vyabo biba mu gihugu ca Kongo, ko nta birindiro bafise mu gihugu c'u Rwanda. Ivyo ko byose ari ububeshi bw'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Amajambo baciye bashikiriza biribonekeza ko ukuri Ndayishimiye ashaka kuguhunga akakuja kure, kuko ngo nawe arabizi ko yaciye arungika abasirikare mu gihugu ca Kongo kugwanya umuhari Red Tabara, atigeze arungika abasirikare mu gihugu c'u Rwanda kugwanyayo Red Tabara. Avuga ko abasirikari baciye bafatirwa na M23. Uyu ni umuvugizi w'uyu muhari Red Tabara Patrick Nahimana, avuga ko abo basirikare M23 yaciye yerekana atari aba Red Tabara, ahubwo avuga ko ari abasirikari b'u Burundi ndetse n'imbonerakure zaciye zifatirwa ku rugamba, zikaba zaragizwe imbohe n'abo basirikari ba M23. Amakuru atangazwa ngaha mu gihugu c'u Burundi vyibonekeza ko ivyo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaraye ashikirije, abarundi benshi baguye mu gahundwe, cane cane abazi amakuru y'ibinyegezwa vy'abo bategetsi. Barashaka gufashanya n'umukuru w'igihugu ca Kongo kugira ngo abone urwitwazo, ico azokwitwaza arungika canke abandanya kurungika abasirikari ngaho mu gihugu ca Kongo, aho azokwitwaza ko yagiye kugwanya Red Tabara, kandi Red Tabara ntiri muri M23 nk'uko abasirikari b'u Burundi baba bari kumwe na FARDC, interahamwe ndetse na Wazalendo. Abo bagwanyi b'interahamwe bakaba ari umutwe w'ivyihebe, umutwe w'iterabwoba wasize ukoze ihonyabwoko mu gihugu c'u Rwanda, urikoreye abatutsi mu mwaka w'1994. Ivyo bikaba biboneka ko rero ivyo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaciye ashikiriza ari uguhenda abenegihugu, ari ukubesha ndetse no gushinyagurira abarundi muri rusange. Abanyagihugu bamwe bamwe batanguye kuvuga ko ivyo umukuru w'igihugu yarayashikirije imbere y'abamenyesha makuru ari akamaramaza nk'uko baciye babivuga. Avuga ko abanyagihugu b'u Rwanda ndetse igihugu kibanyi c'u Rwanda atako kitagira ngo kibane n'igihugu c'u Burundi mu mahoro kandi neza, ariko biraboneka ko u Burundi aribwo bubandanya gusomborotsa igihugu c'u Rwanda. Ubwe umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yarumvikanye avuga ko atazokwigera abana n'igihugu c'indyarya. Vyibonekeza ko umubano wari uri hagati y'igihugu kibanyi c'u Rwanda, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye we awufata nkaho ntawo, ahubwo vyibonekeza ko Varisito Ndayishimiye ari we ndyarya ikomeye cane.
fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama amakuru n'ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa. Nagahwane.